Inshuti namwe bakunzi ba BTV turabaramuka igitonga tubaha ikaze muri cyaganiro cyanyu cinkino BTV Sport nkuko twama rero simba ndije nyene mba ndi kumwe na mugenzi wanje David mwaramutse cyane mwaramutse Prosper umeze neza cyane gose weekend yagenze neza gose wewe ko kundi ibintu by'inkino zikaba zitagwiriye ubwo wararonse yuje ego narasi nahabuze weekend harimo utuntu twinshi imanza cyane imanza no na n'inkino nyene za volleyball si football gusa volleyball twarashoboye kuraba na menda basketball inkino zarabaye yego nuko mu makuru tubafitiye rero David mu bijanye n'umupira w'amaguru benshi barabizi ko ihiganwa ryahagaze ha mu cicaro ca mbere cyangwa mu cicaro ca kabiri mugabo hari abakinyi bava mu migwi itandukanye mu cicaro ca mbere mu cicaro ca kabiri eka mbere n'abatagikina hanyuma bakaja hamwe kuko urabona ko amahiganwa haratanga nyinshi zihari baragiye hamwe rero barakina inkino bagakina umupira w'amaguru bari hamwe ugasanga biraryoshe babakinyi bose duhora tubona mu migwi itandukanye ukazababona bari hamwe ariko barakina usanga biryoshe cyane n'inkino zabaye ku munsi wa gatandatu zabereye hariya ku kibuga ca Ipeya inkino ziba zibereye ijisho cyane abantu turaza kubereka ibitari bike mu byahabereye hanyuma mu nkino za basketball nazo nyene zarabaye hariya kwijabe kijya kibuga kimaze iminsi kibera ko inkino ni ibintu bihimbaye cyane ni mu ntumbero rero yo gushigikira abantu bitwararika cyane ibidukikije abantu bariko baratera ibiti abantu bariko baragira isuku ahantu hari ibiti n'ibindi hari hatunganije rero inkino za basketball mu ntumbero yo gushimira abo bantu umusore yitwa Jado benshi bamutazira giti niwe yari yatunganije izo nkino turaza kubabwira ingene zagenze hanyuma volleyball nabo inkino zarabandanije kuko champion nabo birabandanya ubu bageze mu nkino za retour inkino zo gusubiriza n'igice kigira kabiri umengo waraziravye David neza cyane yaziravye zisa nk'izigomba zirangira kuko n'indwi miliyoni isigaye kugira zishobore kurangira zijya ntizitera imigwisi myinshi kandi tuko turabona icyo no kwita mu gwarukinzi uriko batanga icyo no kwita ubudasa mu ruhande rw'abagabo mugiye ku ruhande rw'abigeme GLC Gender Right Club nayo itariko iravyorosha kuko ku munsi w'ejo ntiyoroheye muzinga na gato turaza kuba tubivuga yego cyane kugira bagumane amagara meza bongere biryohere abakinyi batandukanye b'umupira w'amaguru bakomoka mu migwi itandukanye mu cicaro ca mbere n'ica kabiri barahura buri wa gatandatu ku kibuga ca Ipeya bagakina umupira w'amaguru kubwa Faruku arongoye uyo mugwi bise Ok Bazar ngo iruhande yo kwinezera no kunonora imitsi ngo ni nakaryo kuri abo bakinyi ko kuguma bameze neza mu migwi basanzwe bakinira nawe Ali Abdallah asanzwe ari kizigenza wabo bakinyi ngo kubona uyo mugwi uhuriramwo abakinyi bava mu migwi itandukanye mu cicaro ca mbere n'ica kabiri ngo vyerekana ko bose arabavandimwe umugwi wacu n'umugwi wa kera nkuko nabivuze natangwe kubivuga n'umugwi wa kera n'inkino zikivandimwe kubera dusaze dufise umugwi particulièrement urimo imigwi yose iserukira igihugu n'abakinyi bava mu migwi itandukanye kandi imigwi yose yo mu gihugu kubwa Edmond batazira Roble ngo kwama bahuriye ku kibuga arabakinyi basanzwe bava mu migwi itandukanye ngo birakomeza imigenderanire myiza iruhande yo kwinonora imitsi mwamenya ko ico gikorwa cyo kwegeranya abakinyi bava mu migwi itandukanye bagahurira hamwe bagakina umupira w'amaguru catangujwe na Farouk wa Ok Bazar kuva mu mwaka w'igihumbi 1996 hanyuma David tuvuye mu mupira w'amaguru tuje mu mupira w'amaboko nuko hajya kwijabe ku kibuga ca basket cyo muri quartier ya Jabe zone bwiza ni muri commune Mukaza harabaye inkino za basket zari zatunganijwe mu ntumbero yo gushigikira abantu bitaho cyane ibidukikije hajya ibidukikije ningira akamaro cyane hari abantu rero bavyitaho kurusha abandi hari hatunganije rero higanwa kugira ngo bashimira abo bantu bama bitayeho ibijanye n'ibidukikije na cyane ababikingira ni higanwa ryatunganijwe umusore yitwa Jado benshi baramuzi ku izina rya Giti umusore yama yateye ibiti ahantu hatandukanye eka mbere no mu manama mpuzamakungu arakunda gutumirwa yari ibintu bijanye n'ibidukikije izo nkino rero zabaye urukino rwa mbere rwahuje umugwi wa Dream Team ukaba ari umugwi washoboye gukina n'umugwi wa Kazoza Dream Team kibatsinda ibitsinda 50 amanota 58 ku manota 48 y'umugwi wa Kazoza mugabo urukino rw'ibindiranye gishika David n'urukino rwahuje umugwi w'Urunani na Jimkana yose n'imigwi y'ibihanganga imigwi y'ibihanganga ni Jimkana bari bakinye kugira kabiri n'umugwi w'Urunani muri izi nkino za kivandimwe ubona uko no kwita kivandimwe mugabo ifise no kwita ni ubucuti kuranforce ubucuti hagati y'imigwi itandukanye muri yo cadre ya usanzwe akunda guharanira ibidukikije ndavuga Jado uraneze yuko ni equipe ya Jimkana n'ubu yasubiye kugira iki yashoboye gutsinda Urunani
ni equipe ya Gymkhana burya hamavu inyuma yo kuronka umumenyereza mushasha Aime Bitagoye ahora amenyereza mu New Star urareza yuko hari hinduka ryahabaye muri club ya Gymkhana yiwe kuko uriko uraraba Gymkhana uyu munsi baratakaje abakinyi mugabo uraneza yuko bafise umwana akiri muto badugije ava muri B bitandukanye rwose no kururane nivyo ntitwashoboye kubona aho Kagabo umusaza wari mumenyereza mukuru ariko amenyereza usanzwe wicegera Jean Claude uraneza yuko ntitwovuga yuko ari byo vyavuye ko mugabo rimwe na rimwe mu match nkaya arafasha rwose equipe kesa swa equipe yatsinze canke equipe yatsinzwe vyinshi urabiboneraho kuko ni equipe ya Gymkhana burya si equipe ikunze korohera equipe y'urunani kuko tuwibitse neza we basanzwe bava n'amamuko ya Gymkhana ni mwijabe urunani benshi barazinanye voilà benshi bakina ukorera uyu munsi n'abakinyi bahoze mu runani B mugabo atigeze baronka ico no kwita amahigwe canke basanze voilà abandi bari muri A bafise niveau novuga ibaruta badahuriranye n'ivyo muko cyabashakako ariko urunani umuntu aravye inkino bamaze iminsi bakina zakivandimwe ni inkino zose bariko barazitsindwa umuntu yovuga ko urunani ruzoba rumeze gute mwihiganwa rizotangura ni equipe isa abakinyi benshi yabuzanye abakinyi benshi batari bakashika kuri 100 ubu bageze kuri effectif yose n'abakera bavanze ni equipe igeze ku bakinyi bashika kuri 200 so urumva yuko abakinyi bashika kuri 200 biraza kuba bigoye kugira usiro gutora mu 12 kuko ndavuga uyu munsi umukinyi arashaka kumwibaza nkuko yarasanzwe akina kuko turazi yuko umujore ashobora kuba afise regularité mu match yo mu gusanga uyu munsi ntameze neza ndavuga nka karuru ndavuga nka karuru gasanzwe uyu munsi kuko nka gafisi biragugura ushobora kumwimimayo ntakine et pour turashaka gusanga atari mu bihe byiza vyiwe ugasanga hari nk'umukinya agize ico no kwita ma entraînement biragize bo iyo ni facteur ya mbere facteur ya kabiri je nibaza neza yuko ni urunani burya hariho ico no kwita ka karanga mutima kayo burya urunani ni nka bafise strategie imwe na FC Barcelona kuza kurondera hasi hanyuma bakaduza bakara equipe yatwaye ico no kwita Amazon 5 atatu ndavuga mu 2011 13 14 uraza gusanga mu bakinyi benshi muri bo 10 muri 12 baba bagize mu gwaza gusanga nka indwi cyangwa umunani bavuye muri centre de formation yabo uyu munsi siko bikimeze uyu munsi baza kurondera abakinyi hanze bacigisha abana batoyi umupira iyo ni handicap kuko uri kuraraba nta bagihari baza nivyo ari umusore tuko turabona yitwa Ohi ni umusore akiri muto baje bamukura muri mu migwi itandukanye avuga mu mugwi wa ambassadors urabona neza yuko ariko aragerageza kwiyadapta mugabo uyu munsi uraza gusanga equipe y'urunani uraza gusanga ni bashasha n'amaraso mashasha donc baracakeneye ibintu bimwe bimwe biga mugabo uri kuraraba ni equipe antuka si tugiye kuraba talent uraza gusanga equipe ifise cyo no kwita abajure bashasha baje ubu nabarasa matana ndavuga nk'izina rya Nobel bagarukanye nawe hora muri B yabo araja muri Mutanga ava muri Mutanga aja muri Muzinga yaragarutse muhira yaragarutse ku muhana awitwa Gontra wese yarakina muri Gymkhana donc urabona neza yuko haracakenewe gatushi gatoyi kugira equipe y'urunani isubira imere neza kuko equipe y'urunani ni equipe turayize muri kahise turayizi abafana bayo igikorwa bakora nuko imbere y'uko urukino rw'urunani na Gymkhana ruba hakinye ambassadors na Ishaka ariko rero tugaruka ku rukino rw'urunani nuko urunani rwatsinzwe na Gymkhana ku manota 77 kuri 70 habaye difference y'amanota 7 ngira ngo amanota menshi cyane mu rukino rwa basket byerekana yuko urukino rwari rwegeranye ikindi twashaka kubona David nuko rwari urukino rwari mu buhinga bwinshi cyane biteye ubwoba haba ku runani haba ku mugwi wa Gymkhana reka turindire ihiganwa rya basketball niyo ryatanguranira tuzobona byinshi n'imigwi kumbure turiko turabona ingene iri kwiritegura turiko turabona mu nkino za kivandimwe kugira ngo bariko baritegura ukundi tuzoheza tubibone muri iyo nkino rero ziheze twaregereye uwazitunganije witwa umusore yitwa Jado kugira ngo atubwire mbega izo nkino zatunganije mu rwego ruwe bifuza gushika kuki Jado aravuga ibitari bike twazitunganije bwa mbere kugira dushimire urwaruka nyene mu bikorera kina twarana ibikorwa byinshi byerekeye no kugira ibidukikije hama no munsi twashatse kugira tubashimire mu gutunganya inganwa ibyo basanze bakunda hama icakabiri naho no kugira urwaruka rukure rufise inguvu nyinshi mu byo rusanze rukunda rukora kugira ruze rurakina ama match menshi kugira bagira ama experience menshi hama ni myo mumbero twabiteguye kugira nabo nyene babone yuko twabibutse hama mu gihe atamahiganwa karatunganwa ya basket twace tuvuga tutireka dushiremo n'ama equipe akomakomeye kugira abantu banyi ba basket bakunda
umupira w'amaboko bashobore kuba boronka aho bahurira, bashobore kubona bona umupira, hama n'abakinyi bashobore kuba bariko baravuga ati reka natwe tukina amamatch kugira tubandanye gutera imbere. Izi nkino muzitunganije mu gisagara cya Bujumbura zibereye mu Ijabe, kubera iki mutazitunganirije ahandi ngo zibera ahandi? Hari umugambi wo kuzobera ahandi? Murakoze cyane, mubajije ikibazo ciza. Hama zone nkino twama tuzitunganya mu gihe urwaruka ruri mu buruhuko, kuko urwaruka mu gihe rutari ku ishure turaja hamwe tugakora ibikorwa bitandukanye, tugakora ibikorwa byo gukingira ibidukikije mu gutera ibiti. Hama mu gihe baba bari mu buruhuko turakora ibikorwa byinshi cyane, hama tugatunganya n'izi nkino ku mugoroba. Iyo twateye ibiti mu gatondo, ku mugoroba tugatunganya inkino tuko turazisozera. Hama mu kuzisozera tubatera akamu kugira ubwo rwaruka rugende ku ishure ruvuga tuti ndasuye ku ishure ndazi ico ngiye gukora, tubatekera impanuro kugira nabo bashobore kuba bo kwitwara neza mu gihe bari ku ishure. Donc basezera uburuhuko, dusezerane, hama dusezerane duhanurana. Inyuma yiwe kubera urukino rw'umugwi w'urunani na Jimkana ruryoshe cyane, rwaryoheye abantu benshi. Twaciye twegera ubusanzwe ari umumenyereza agira kabiri w'umugwi w'urunani witwa Jean Claude, tumubaza ico umugwi wa Jimkana wabarushije. David yambwiye ati Jimkana baturushije ico nita mu Gifaransa condition physique, mu Kirundi ngira ngo babarushije inguvu. Yaravuga ati baraturushije inguvu, ati nukuri inguvu ico kintu turabona ko kiduteye ingorane. Ndamubaza none ubwo sagahaze ntibizoba byatera ikibazo higano rimaze gutangura? Arambwira ati ako nagahaze, ati mugabo nico ciza ciza inkino za kivandimwe ucubona hugwaye hanyuma ugakosora. Jean Claude: bo icambere na mbere urukino novuga ati kwagenze neza, ndavye uko urukino rwatanguye n'ukuntu abakinyi antuka bose hamwe ukuntu bigenjeje. Mugabo ahanini urumva nko ku ruhande rw'urunani umva twasumbijwe, turasumba ahanini ekipe ya Jimkana sumbije ku ruhande rwa physique cyane gose. Urumva ntiwagiye gusumbiza ko wabona yuko badutsinda tukiri inyuma ya score, haje tuko turayikurayo mu nyuma ugasanga byasuye kutunanira, bakaca basura kaduza iyo score. Hari imbere n'undi mukunzi wa basket cyane we wita wa Ndege Richard, nibaza ko muzi cyane wewe udasiba ku bibuga bya basket, urazi yuko ari umukunzi adasanzwe w'urunani. Nawe nyene naramagire mbega ko ihiganwa ryahagaze inkino mwe nizi yo muronsa akanya ko kuziraba, mwebwe nk'abakunzi wa basket mwiyumva gute? Arambwira ati ni ibintu bihimbaye cyane, n'umunezero, turabona ko ihiganwa ryahagaze nta hantu tukija kuraba inkino, ati yakajero nk'aka kabonetse hagatunganya inkino tugagaruka ku bibuga, ati ni ibintu biduhimbara cyane, naho nyene tumutegabiri. Ni biraryoshe. Daboro nka twebwe tumaze nk'igihe kinini cyane tutabona umupira, bisubira ahubwo gusubira ko tukabona umupira kwanza, tugasubira tukaraba ico dukunda. Daboro ico ni cyambere. Ikindi rero ico zifasha nico nakubwiye cyambere, nensista kugira tubona ahantu hamwe dushobora gukosora cyangwa aho twakoze neza tuhashimangire ko twobandanya twamiliyora. Nuko tuve muri basket tuje muri volleyball. Muri volleyball tubwire ibintu championnat igeze. Championnat iri ku musozo, ni championnat volleyball club, ni championnat volleyball ibujumbura, ubona yuko iri ku musozo, igombi ihere kuko hasigaye indwi imwe kugira bashobore kurangiza. Ni ku munsi wa gatandatu igano rizorangira tariki 2 z'ukwa gatanu. Ni ku munsi wa Mungu aho nashoboye kwishikira neza ku kibuga cya parka y'inkino zari zabaye. Warabona neza yuko abantu bariko baritabira icyo no kwita inkino zigeste, ko tuzi neza ko ari zo nkino novuga ko uyu munsi ziriko zirabandanya. Mbavu y'umupira w'amaguru wahagariswe, basketball ntiratangura, n'izindi nkino novuga yuko zameze nk'izihagarara gatoyi. Urabona neza yuko muri volleyball novuga ikintu constant canke ikintu nashoboye kubona ni umugwi wa Rukinzo ku ruhande rw'abagabo rw'abasore bariko bavyifatamo neza, kuko ni equipe novuga yuko uyu munsi atagihindutse ibandanye yitwara uko yitwara. Ihiganwa bararitahana nta gisivya, kuko no ku munsi wejo bashoboye kugira iki, bashoboye gutsinda umugwi wa Bisoro. Urukino rwari ruryoshye gose kuko ni equipe ya Bisoro, ndiko ndayiraba ni equipe novuga yubuze touche experience gusa. Urukino bakira n'igwiza bavuza akabuye k'abagabo ntibaramira k'abagabo, ivyo bashoboye kubikana ko nukuri barakene nk'umujwe novuga ko amaze gukina nk'amahiganwa menshi ariko rwo hejuru. Ibisigaye vraiment ni equipe ikina neza, ni equipe wanashima ku
urukino bariko barakina ejo n'umugwi wa Rukinzo iseti ya mbere nibo bari imbere gushika ku minota 20 yego aho Rukinzo yahinduye ibintu mu mwanya muto kubera experience kumenyera inkino kuja hanze bijya birafasha gose ku migwi nk'iyinye ngira twarabona mu Muzinga mu myaka yahera bahageze kuba kinana Rukinzo itarazana abasore bagiye batandukanya abayitwa abantwari abaje bava muri Muzinga urareza yuko ni equipe novuga nayo nyine yaciye yubaka ubwayirabiye isanamu kuri Muzinga ngira ni urukino twashoboye kubona ejo no muri bisura shoboye gutsindwa amaseta 3 ku busa n'amaseta 3 babatsinze bitoroshe bose ubona neza yuko ari bisoro ishobora kugira iki ishobora gutahukana iyo seti seti 3 ku busa ku rundi ruhande ni equipe ya Muzinga yasubiye inyuma gose naremeje kuyivuga mu myaka yahera hakiri ba Minani batire abantwari ni equipe yari igize yagira ibihe vyiza me uyu munsi ni equipe iri mu kibanza gishira nk'icyanyuma kuko ni avande ni equipe Roneza yuko ni bitagenze neza kuko ku munsi w'ejo basho gutsindwa nabo nyine na Amikari seti 3 ku busa mu gihe urukino rw'ibanze rwari rwatanguye n'umugwi wa Bun mu wa nyuma yego Bujumbura uwezo wa ndani voilà abantu bakukira igisagara ca Bujumbura baraje mu bibanza vya nyuma nta buryo bafise bo si question y'uburyo ahubwo ngira uyu munsi vore harimwe abakino uvuga namwe batana kuko uri kuraraba uyu munsi vore n'ukuri n'inkino ziryoshe gose uri kuraraba harimo ni n'umugwi usanzwe nyakubahwa asorongoye ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu urananiza yuko umugwi we wabishoboye kuvyifatamwe neza mbega Cosmos ko asanzwe gukinamwe mu rukino rw'ejo yarabonetse umukino rw'ejo ntiyashoboye gukina gusa kimwe gusa ni urukino rw'ejo rwari rwateye ngira nko ku ruhande rw'abarorezi canke asanzwe bayoboye canke abasanzwe begereye umugwi wa Cosmos urananiza yuko seti ya mbere Buni yashoboye kubatsinda mu nyuma baragaruka bahindura ibintu mu mwanya unyaruka bashobora gutahukana seti 3 kuri imwe nuko mu bigeme nabo nyene barakinye New Colombe barasinze amaseta 3 mu gihe Muzinga nayo yatsinze n'ubwa Gender Light amaseti 3 kuri 2 muri volley abakobwa nabo nyene baravyifatamo neza je nabonye Muzinga niwo mugwi maze kubona umengo urakomeye cyane mu bigeme wewe urakomeye mugwi uyu munsi uri kuraraba Gender Light niho borohereza gose kuko umurukino rw'ejo vyasavye kuba kina Seoul biratandukanye voilà kugira abashoye kuba batandukanye uraneza yuko ikintu gihari ni cyawe uyu munsi donc c'est vrai muri basketball muri volleyball y'abakobwa turacabona speed iracabuze mu nkino zabo uri kuraraba urukino rwabo ugerageje kugereranya n'inkino zo mu burere mu bihugu bibanyi uraneza yuko haracabuze ikintu ca speed haracabuze ikintu ca touche tactique y'abamenyereza ico kintu urumva ni ikintu gitegereza kuba baraba kugira tubone niveau ya volleyball yo mu bigeme ku rwego rwo hejuru urakoze cyane.